aho rero warugise musaza wawe ngo bitijewe nje mwene busu winobera muzukura mwatasi ukandukira musaza wawe ngo bitijewe sha naco mwanzi kajya gasu wawe nujya nimbarinde kajya gasaza ka ni kandi neza hajya nibyahere haje nukore kunyako je yankubise aramfata aramfyonda hasa avuga ati ngazonjobeta ikintu he nibyaraje ndarangira ndakavunye ukuguru hoho kazoka kina gacumbagara je urazi nje neza je ukandukira musaza wawe rero ngwaza nkubita nje baramvamye nje umva peti uranzi neza ukuntu meze ajiskaze shiza kuvuga amajambo mabi injira mu nzu ndakwereka ingene bahana umusega wanje mubiri wanje sindiko ndakira injira mu nzu ndakwereka ingene bahana imisega waropfa urumye ko musaza wawe nkubita jewe akamenya nyina akamenya hasi akamenya arafachamye ngo arancometa azoncometa ikintu hehe njaba ncometa ikintu jewe nigeze ndamutuma no niyo geze munyo ingene yavunda kuyamubita ngo bitungeze nanje no kuri mbabari basi nje sinavuga kabira bizi mbabari ya no kuri injira ndanje akweka icyo TikTok injira mu sanga gutsa amaraso ga injira ndagukubita no musi gushika badovuga none mwene usubi nobera yasatse anja yiro tok tugira amahoro ku mutumba wacu wa Rurimbi ntasasaga ndabashimira cyane kukuntu mbona ku mutumba wacu nta basoma bakihari benshi nta bantu nta umutumba wacu mu ucunga ndabona n'ibintu byiza cyane buri umwe wese aragageza kwicungira ku rugo rwiwe nta buntu bakidoga ati barabiba bagira ntabagiza nabi bakiza ari umubonye ati amakenga muranshikira mukavuga ati burya rero twabonye umuhati amakenga ati raba kuntu mu mwiga nibaze uko ibintu byaheze ubu ari sawa hama twakuziterambere ubu ndabona ni sawa bikorwa rusange murabikora na nkoro menshi cyane kandi mu minsi iri imbere bazoduha agashimo bati cyo mutumba kweri urafise indero wagize nubwo hari abantu ngaha gusa nimo bavuga ati nta nyambo ibura kanonzi nuko ego aha mu mutumba wanje nyimba ari mu bantu zeye mu barongozi bintu zeye bakagacimbiri kagishubi tuza mu bambere kandi bavuga ati hajya ahantu kweri hameze neza gusa harimo abasore ngaha batatu ko mutumba wacu bibinani imboregwa kuko bageshi bamaze kuma maraporo ati reba basore kweri bwo baraturumbanya batamajoro bagende baratera amabuye ku mabati abantu bamaze kwiryamira hari umuzukuru wa ntuze wa matatsi ateje umudugararo ngaha ku mutumba twarabonye yuko umuntu muzobona karatera umudumbanyo ku bantu muzobivuga mukabinshikiriza bure ko mwabinshikirije nashimye kwabwirije muno munsi yuko kwanza ndabona banaje bari no ngaha je ko sintinya kubavuga ngo nikunda babona ndabavuga kuko ntegezo ko niko kazi kanje nico mwantoriye kugira ngo ndabarongore neza ndibaza murabizi kuva no kaja kwigiti ko byinshi byahindutse ubu rero birahindutse tugiye kuri imisore itatu nta kuntu iminsi yose ari bo kwama badurumanya umutekano magacende wogoye famba yigwa kuri cyo mugore nta nasiyamuha amuraza kumusonga kiba kuma nkana Paul nkaguma ngenda ndarakunzu yawe ndikunda just muzamu wawe mwantuye kwego ndabatunganirize imwantuye kugira ngo muze murankoresha uko mwishakiye urumva muze muradurumanya umutekano nabo mubana urumva uyu muzukuru ntunzeye wa Karori n'umuzukuru wabijangara mudahinduye ngiye kubakorera cyane muzona nyanze zobehera igiti munaniye ndabafungisha tubaye abana ntakumuteza umutekano mama yangu aho urapfinda kesi we manda yawe iri kirahera nzobabohana bahigiti yamarike kujya bamarike ibitego kuzwa nako yombo uyu tukiriki tisharike mugabo wewe wa mugabo wewe shiriko buhungu
n'inkonda zirataruye. Reka guci. Ntugikega n'imisore. Cyo gituma ubwo rwakunaniye. Kandi washushe. Umugore mwiza, umugore yitonda yubaha. Vuga make. Wowe ufise umugore mwiza umuranza umusonga mukuru. Waramundongorereye wewe. Watugura umugore mwiza mugabo. Waramundongorereye umugore kwa wenda kwa. Agenda kwake namwe mukuru wanje. Sha. Aho ugeze ku isonga ry'igiti muta. Sinige giti isonga ry'umuzoro. Sinarongoye naranduye we. Umusore udahinduye uve mu rukuku. Toka kure. We imisore uzokabona. Reka kunganya mutware. Ikibazo abazi. Reka mbambe. Mbo mutware. Okay, wowe mwofero vuga. Sasa murakoze. Shaka wishaye nakimwe. Oya reka mvuge magaze kugira ngo ngaragaza akambabaje na cyane cyane. Yego namaze kuyikura. Abashinga naye bafasoni gwaruka mukurane ngani tugira amahoro. Nitugira amahoro umutekano mwiza kuri umutumba wacu. Yego. Magaze imbere yanyu kugira ngo ngaragaza akababaro. Banyakuba murazi yuko nabituye inshuro zigera kuri 4. None ugomburire. Yego. Narabituye ndababwira yuko umushikanda gumahoterwa. Kandi agahoterwa n'umuntu ariko aramuhotera ndiko ndamubona ngaha. Abanyakuba twabatuye tubizi kandi tunabizeye. Nukuri jewe ndabasavye uyu muhungu. Nukuri turasavye ego numugabo nako. Numugabo. Nukuri turasavye yuko mumuduhanurira niba binaniranye nawe kuri mutumba wacu ari imisore yumutse kandi ifise inguvu mumuduha tumugosore neza hamba ibintu bijya mu buryo ko ndiko ndamuraba umenga amaze kujya kadarara je sinzwe subutandero kuko mushika ndera mingena sigangana umengo sinzi nukuri je nukuje ndabasavye vyari ivyo je nukuri mbenda ndanicaye murakoze cyane Funga mufungishe. Kanani abagabo ntiyimye. Jewe umusore uyu kwanza umugabo. Kwanza kana kagabo. Ntako uko umugabo n'umugabo yubaha umugore wiwe atamukubagura. Sha. Jenge kumukorerako. Tetene aguma agajana n'ubukuku. Gozo z'urusoro tu. Gwatwanwa urumogi. Tugira tunywa inzoga. Ngiye kubereka. Je nzobaboha ndabamanika kugira bamanike impene. Muzobibona. Amawotekana ikibazo cy'uwo mushikawe ndakizi. Wewe bigiye guhera. Ninasura kuvyumva kandi jeje zo mwibohera ndamwirize kuzuba hajya kunuzeye hajya mwitere y'ikibuga ndamwirize kwimwitero rya mugabo Rawe mutware kuntu umwana nabereye Marene kuntu yihereye ko namubahaye ameze guca ayi umwana yigwaraza kunyitwara akambwira ati Marene ndabira jewe ndagowayo ngo we siyo nkibaza ati serious yabani bwabana uyu kumbura musino ndavyibona yuko agacimbi kanyu uyu muhungu atoroshe oya pana mutwara kuvuga ati ngo tekana ari ukwimeze umushikanda cyera tukarabara abahungu bose bakamira amaso ariko rabi nyene yanyunyuse umenga nafungura nagiye bose biri muhira wazibona baza kugira ziba bwana byumenga nakanuze unakuye wenza kugomora wewe sha wewe ase nakubiza mama ingene kaze gacha bugufi ryo shano gishano kadogeshe ubuka bubiri bujya bwo binaje no buguwa buye Dautuze ndabufite buzi ngene kangana akazi gutambara nimuzimera abasinga naye iryo shano gishano naonye no wundi naguma ndakubwira wetegereza reka kuza naguma ndakubwira naonye no wundi naguma ndakubwira natukazova Asha naramubwiye ntiyumve reka yabone Bane mutekane ivyo bizohera kabisa mutekane rege gukorera Je kigabo cyane ndere kigire itu kizofuko nyene uno munsi nyene ucumutwara Asha no turagufasha kumusuka kwa amazi ashushe urabona amanyama yawe babingere shampoo bagasubira mu kanwa wari nande arafisa ahubwo Asha uragoye ko imbara butwaye uko bameze uko nawe mukobwa we vuga Ego urakoze kumijambo Ruka. Sha kona kamaraya. Akona kama pepe ma. supu ngibikuraba Agufatire. kamara ya kaso Kamabaraya. urumva rero mutware je icyamagurukira skindi mutware jewe misi yose urazi ko namanza kwitura iwawe umuhungu wese ajiwa muhiri wanje ibyo twumvikana sivyo ngirira twumvikana amahera angana nkuko unye akacamo igihumbi jewe unikomesheye ubakomeshe sitaki kandi mutware abona ubunye ngiye kwitingira ubona abapolisi batuguyemo mutware je byo bintu ndavyiyamirije mana we je sishaka abantu baba yuwayi
jewe shaka umuntu twumvikanye ikintu ame ivyo namusavye ari amahera namusavye ame yonyene apana kungabaniza ibeye nikome nawe oya tena siriza dukuranije ngaho nikome nako nikome je nayo asha unshiririze mu nkoko urakoze ahubwo uragize neza kumbwira ico kintu ko abone nta kibagi no kikivuga ngaha abantu bafise iyo ngeso yuhuge twara abagore babandi ni bamwe nyene ko ndavuga ngaha urumva bagenda muhire bagashashika bashwanira abagore bavuye hariya mu bumaraya umveza mukobwa ndakubwire nimba udashoboye gufata isuka uje kurima canke uje kudandaza ugiye muri byo tuzogufunga tugushe mu mpimba uravyumva kuko je ku mutumba wanje ntogwe ndetse uburundi bwose umukobwa azozana ico kintu atwara umugabo w'abandi s'il vous plaît wo azuka dusubiza inyuma kuko ico ni ikintu ca mbere gituma dusubira inyuma urumva ni utafata isuka ngurime kazi yako ndaguhaye visima ya nyuma niba bibandanye uzokabona hama nawe vuga haguruka haguruka ni mutware wa Dundana kaboko tugira amahoro sasa kare urakarara kumva ngaha munyo amenyo sindakaburaje hamaga nyumba 10 nje magaze imbere yawe nk'umugabo w'agasuguru nja gushikiriza ijambo riri ku mutima w'iwanje nyumba 10 twaragutoye n'igikumuci wacu tugutora yuko uzoduhanura ukanatuteza imbere mu bikorwa by'amajambere nka mu gacimbira kiwacu ariko wewe nyumba 10 w'ubwanwa ni wowe ujako ukaja mu busutwa urusaku mu rusaku jewe nkubise umugore wanje birakuraba jewe nimba nazanye umugore nirwe namukubita ucuhamagara abantu bo ngaha bose ukabye ngo nje nagucu wewe birakuraba umana kubwira nyumba 10 umana kubwira nyumba 10 sinaje ngakudizikita nawe kuko nani nguvu usumvye ikiri ngaha tuzonkwera ku muti hamwe nta kuno wonkoraniriza abantu nyene ukavuga ubusutwa bwawe umvuga nabi je nunze aho navuye umva nyuma 10 sindiko naharira na wewe sindiko naharira na wewe urazi nje sepfina peti haguruka umva nakubwira rumbe kubirebe agasore cyanyuma nuko ibi bintu wadukanye nabyo uzaguca amazuru tugenda Mukuru wanjye azigwa nafise nimba iwe ngo nyanza gipolisi Inusenyeri ingo fena ndoko ziriye kwa ubunye ntabyo kubana n'abagabo yo turagiye ari umwana wanje ko nimba yakunanye cyo barire kaje ndanye ko ushobora kaje teka namaze kuruha amateko ni kintu cyambere nabigera sigaye amezi menga jesinze urabura ingene yanyunyusa ukamenga yaje nkako nimba kumitenu cyambere Mufazi unuze mu muco. Ikibazo kihari ngiye kugitunganya. Nta kibazo. Aba nabari mutaye muje mu bindi bikorwa. Yego.
guma hamwe guma hamwe uko nyine wewe ukaza ngaho ugakoranya abantu abanyagihugu bakoranya uvuga ngo nje ndaboregwa ngo bitu umugore we birakuraba we Nasije mwantori. Ni twagutoreye je nagutoye Nzobivuga. Uja twibaza abantu. none je nagutoye kugira nje njaganya ukampibira mu bantu Ujibivuga ibintu y'abantu. Njose nagutoye wewe None se mwantoye kugira ngo nze ndabarongora. Ndababwira ibikenewe. uturongora yo ukatujaganya mu bantu None uvuze amakosa nzobivuga. Uwo nzobona kubacibiri wanje aho ntwara muko murakora ibidabereye nzobivuga. Ubivugira mu bantu babona nagutoye None maje kugira mu nkubite mu iwanje. nayo Koko mana manteye. wotugira ikiwe Je ndabafungisha. wotugisha jewe Ndabafungisha jewe. wotugisha jewe uratuzi twebwe tukwereke umwana kugereka nyumba kumi ngo nyumba kumi uratse nzobugukurako mama yangu nje sifyira sicyo kuburufu ukaja gukoranya abantu ngo nyakonyako abagenzi bavamo bateye akaduru vai mu kamera masanzwe aje kunkubitira muhira. subire nundi muze senda gukora ko utangiye gutera induru twagutoye senda gukora gutanga gutera induru nyumba kumi nuzi neza Je ndabafungisha. nuzi neza Ndabafungisha. ufungisha jewe Ndabafungisha. wakafungisha jewe Jesi nagutoye wewe. Jesi nagutoye wewe. Jesi nagutoye. None ntawe Nagutora ugakonya abantu ngo pamba mu bina ibinani. nimamara hamwe ku mahanga urabivuga nimamara birakuraba none nanye ko njya kwaso wena nzoga unwa wewe ati nzoga nyuma kumi None muje kunkubitira muri wanje. timba kumi wewe yumva ko natuti neza none muje kunyuma wanje umandutse ubwo nyuma kumi twagasha twese twabafungisha yumva ko kibanye mu nyumba banzo wambura iki ko to muhembe rutse Baranyishe. Baramfunye. Ndabafungisha nimugende. Muca mwomoka. Baranyishe. Agachimiri kacu inama ejo saa mbiri mwese saa mbiri mwe mwashitse inama nawe ejo uzoze hakiri kare saa mbiri niho tuzotangura kubona abakuntu abantu batatu tubuze umutekano mu kagachimiri kacu muzotwe ku mwanya ejo inama babaye ko tutwara kamesi ejo muzoze mu nama yego abashagene barebangize ashanga akagarisinja ukone wantamika ni hatari more banhenga kari kumisore ya 20 kuko nigwanira ariko nawe ni hatari nyine namba ya telefone nawe bayo bamurandiro bageje mama no kuvuza basifiri umuntu azagufasha ubwo niko yakubwiye uzoce mu buntu bugufi ufise abanyamabure hanya mana baje mwijoro baravunye Uzarabashinga umutekano nza n'igipolisi kizo cyane bazakura kanye ni kukarani maze kutwaye abantu bafise bashobora nabi bari ibiro konge gusa ibintu banyoye ego musi mwazo kurika cyo gutaba hariya muri uzi yo je cyatumye ndabakuranya ngaha babe ngene barebangize raba bankubaranye ari nka 70 ingahe urumva je nabakoreje ngaha kugira ngo abantu batatu nimo tunanira ku mutumba wacu bibaye ngombwa tubahe igiti asha kuko oya rabe ngene bangize asha nukubakubita twatate ego nayivuze gute kandi gusa nisho gitima ndabateranije ngaha kugira ngo twire inama tubakoranye reka shari kaje ubya ntuburabona wabantu barenga batatu nakomye induru ndaburu untabara kuko bagira banyice nakuwe n'Imana barankubise ngaha nturaba mu misi ndogenda bashiye ko intuzeye isimu bajya n'abantu beza n'abantu beza kuko bamba yarahindutse ubu ntagiye kwita umugore
barabihetse byinshima mukigwinjirama muratwenga mugafyina mugabo wanje ma yahindutse ma nirigwa ndakubitwa n'amarira adahera urugo rwanje ma je rurananiye ma nihanganye byinshima birananiye urugo 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 urugo